Bonsoir mesdames et messieurs, le vendredi d'Afrique, this is IREBE Media, IREBE Company, IREBE FM. Ndakubari ati rero nitaki makuru cyane musanzwe mukunda cyo kibazanira makuru ameze neza cyane. Uvuga kuri mikuru kumwe na Beni behind the camera nawo ni CK Professional. Ndakubari ati rero this is ya day twari turindiriye abantu benshi ya Friday novuga abantu benshi twiteze yuko tuzobona novuga the best influencer mbego bibaza ko ninde aza gutahukana novuga ako gashime ka best influencer novuga ko mu influencer numwize ndikumbere yavyitwemo neza ndakubera ati rero kuri mikuru na Beni ikinyamakuru cyo IREBE Media urabona ko turi ahantu heza cyane dikashimeze neza urabona ko nabantu bose n'aba invité bose baje baberewe neza n'aba influencer novuga bari kuri list bari ku rutonde baza kwigana novuga award ya best influencer urabona ko baje bavyiteguriye antuka bituramenya uza kutahukana novuga ako gashime mbego bibaza ko ari inde gumana na IREBE Media utibege kugira subscribe kugira ngo nubundi aze kuza arabukuru birori biko biragenda